nyene wo kugenekerezo rya 20 gitugutu abakenguza amateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga itozwa ry'itagisi nyongera gaciro TVA mu mfunyafunyo y'ururimi rw'igifaransa. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe kandi yari yaserukiye leta kugira ngo asigure imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa. Yashikirije ko iyo nteguro y'ibwirizwa izotuma ikigega ca leta kibomboka kuko itagisi nyongera gaciro rigiye kuzotozwa ku bintu vyinshi gusumba uko vyahora. Gusaba yuko ibwirizwa ryahahora ryosubirwamwo vyavuye kuko mu gushira mu ngiro ibwirizwa ryari rihari yuko hariho utuntu duto umuntu yohinyanyura kugira ngo abashejwe kwegeranya iyo tagisi bashobore kubikora borohewe, eka mbere ndetse n'abajejwe kuyitanga nabo nyene borohewe. Na cane yuko kenshi niyo umuntu ariko arabisigura vyumva bake, ari naco gituma kumbure kubishira mu mvugo yumvikana neza itomoye navyo nyene bitoba ari bibi. Hariho nuko itagisi itangura kuja bwa mbere ikigobere icari bwajeho canke bisa n'ivyagiriyeho rimwe, vyumvikanira yuko nibwirizwa ryategerezwa kuraba yuko abajejwe kuritoza arico kigobere nabo nyene ryobamenya. Imvo nyamukuru zatumye kumbure hasabwa yuko rihinyanyurwa ziri ku mice itatu. Hariho umuce ujanye n'ubuhinga, aha notanga uturorero tujanye no gutanga umwidondoro w'amajambo abari karakoreshwa muri iri bwirizwa. Hariho kwerekana ibikorwa canke imirimo itegerejwe gutozwa iryo kori canke itaritozwa. Hakabaho gushinga urugero rw'uburyo bw'amafaranga umuntu aba yarinjije yofatirwa ko kugira ngo ashobore kwitwa uwegeranya iryo kori. Hariho rero n'umuce ujanye n'itunganywa ryo gutoza iryo kori. Uwo muce nawo ukaba dutashobora kuwutangamwo nk'uburorero kubijanye no gutanga umwidondoro kugira ngo ugire igikorwa cegeranya aya makori. Hakabaho gukurikirana abajejwe kwegeranya iyi tagisi, hakabaho gukurwa ku rutonde kumbure rw'abajejwe kwegeranya iyi tagisi kubera izimvo canke ziriya, eka mbere ndetse n'ibihano ku badashaka kuja ku murongo navyo nyene ntawo vyibagira. Hakabaho no gushiraho kumbure urugero rw'ingene iyi tagisi yoba ingana ku bisata bimwe bimwe, dufatiye nko ku gisata kijanye n'amahoteli kubera gifise ivyo cisangije, canke gukura iyi tagisi ku bintu bimwe bimwe. Aha nanjye nk'akarorero yuko haciye imisi ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ryari ryarakuye iyi tagisi kuri bijya vyuma gakoresha mu kuduza amazu kugira ngo dukingire ibidukikije n'ibindi. Izindi mvo novuga nti ni nyamukuru zisa n'izimbitse zatuma iyi nteguro iza, nuko hariho gusigura neza uwusabwa kwegeranya iyi tagisi. Hakabaho gusigura neza ingene umuntu ashobora kwisubiza mu gihe yegeranije iyi tagisi hanyuma nawe mu bikorwa vyiwe akaba yari yarigeze kuyitanga. Hakabamwo ingene ayisubizwa. Abakenguza amateka nabo barashikirije imitwarariko umushikiranganje w'ikigega ca leta. Umushikiranganje yaratanze umuco ku myitwarariko y'abakenguza amateka. Mu nyuma y'insiguro z'umushikiranganje Ndihokubwayo, abakenguza amateka bose baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa.